mu nama yahuje imvukira z'intara ya Kayanza zikorera mu bisata bitandukanye harimo n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe asanzwe avuka muri iyo ntara. Buramatari w'iyo ntara Koloneli Remicishahayo avuga ko inyuma y'inama nk'iyo yabahuje mu mwaka uheze amahangira atari make bihaye bayashitseko, atanga akarorero ku gisata c'indero aho bari bihaye ihangiro ko buri muyobozi w'ishure atezwa gukora uko ashoboye kugira ngo bashikane umwimbu ushika ku bice 70%, aho avuga ko uyu mwaka w'ishure basanze amashure yose ari mu iyo ntara yashoboye gushikana ibice 80%, avuga ko ikibanza barose mu bibazo vya leta kigira kane ku rwego rw'igihugu ari kibanza kibashimisha. Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe muri iyo nama akaba yasavye abanyakayanza n'abarundi bose muri rusangi korera hamwe no kwizerana kuko ngo bakoze birebanga badashobora gushika ku iterambere nyaryo. Twaremeje yuko uburimyi n'ubworozi nico leta ishize imbere. Abari mu nama nshingamateka twigize kujya tubivugana, eka nabo twagiye dutemberana twagiye tubivugana, twumve yuko uburimyi n'ubworozi nimba arico dushize imbere, harimo ibintu duteze ku burimyi n'ubworozi. Iyerekwa ku gihugu nuko twabonye igikenewe, iyerekwa rya mbere igikenewe Imana, iyerekwa rya mbere. Icya kabiri nuko twagiye kumenya ko uburimyi n'ubworozi aricyo kizoduteza imbere twebwe abarundi. Ico ni cya kabiri. Icya gatatu nuko abarundi 85% barenga bari mu burimyi n'ubworozi, nukuvuga ko ingufu tuzifise. Icya kane nuko twagiye gusanga yuko mu Burundi ikibuze ntihabuze ivyiyumviro, habuze gutunganya abene gihugu aho basanzwe baba. Icya gatanu cyanyuma gikomeye nuko kugira ngo icyo kintu kijanye n'uburimyi n'ubworozi kiduteza imbere mwiyerekwa, nuko ibintu byose bihagarara kuvyo twita ama-PCDC. Ama-PCDC nayo ni ya migambi yo mu makomune imwe yava mu bene gihugu hariya ku mitumba. Arya ama-PCDC iyerekwa nyaryo nuko twagiye gusanga yuko PCDC zishigwa mu ngiro n'amasosiyete cooperative canke zasangwe. Ngivyo rero ibintu bitanu muri ya yerekwa rero nariko ndavuga hari ikintu twebwe abanyakayanza reka n'abarundi bose duhinduke mu mitwe. Ico kintu duhinduke mu mitwe, kuko bijya turiko turabona bitangiye kuza bidusaba ubundi buryo bwo kugera igihugu, apana kubugera primitivement nk'ibintu bya kera. Mu mutwe dufunguke. Iyo rero ibintu bitangiye kugenda uko mu mutwe, wewe ubwa mbere hinduka kuba nyamwigendako. Bya bintu byo kwibwira yuko ngo jewe nzoza nshira ngo duharage ngo mu gitebo, ibyo bibanza bikuvemwo. Ikindi mu mutwe bagenzi, mu mutwe mwebwe abarundi, mwebwe abanyakayanza, mufunguke mu kintu kijanye no guhanahana amafaranga, no kugira confiance. Bagenzi twebwe abarundi tugiye kwinjira muri ibi bintu vya competition, mu bintu by'uko mwimbu waduze, kugira ngo no dushe kuhanahana. Mbivuga yuko atari misi yose ugiye guha ibintu azoba afise amakashi, kandi arashobora kuba ozi adafise amakashi yafise mugakumbura afise adakwiye cyangwa atana yafise. Banyakayanza muhinduke kugira confiance uwundi munyakayanza
ibi mvuze nti kuko turi kumwe n'abanyakayanza ndababwira ndazi ko harimo n'abandi batarabanyakayanza bari hano ariko reka ndababwira kugiranira confiance mucige kuko nitutagiranira confiance uyu mwimbu turiko turavugiye kuba mwinshi tugiye kuzobona ingene tuza tutanga mu yandi makomune mu zindi ntara hari igihe tuzoba ari kwandikiranira impapuro nimba tutageneye confiance ico kintu yema abantu muri kino gihugu no mu muryango abantu bazeza ibintu ukumva babiriye umuryango ukarungikira amahera umuntu kugira ngo azabubake wo mu muryango umwana wabo ati twubakishirije inzu bagaca baza kubakisha iyo kandi yari umwana wawe utamahera yagiye he ati nawe ati none ubona mba hanze confiance mu barundi iri kwiragabanuka cyane iki kintu cyo guhinduka waba umugwiza tunga waba wewe murimyi uwo mutima wa confiance tuwigishanye abarundi abanyakanza en particulier twizerane abajejwe inyigisho kuza bankadara bene gihugu abajejwe kwigisha mu ntaza Kayanza ico kintu muzoze mukagarukira abantu twizerane mu makiriziya abasenga ico kintu mukigarukeko ahandi kuvuga hano muri Kayanza mu madini ico kintu bakigarukeko kuko ico kintu kizodusambura umuntu umuha miliyoni 5 agaca kwigarama mugaca muja mu rubanza inzankano zikaba inzankano abantu bamwe baca abandi baca yakubona kubita urutoki umwizerane Imana none yo ko twavuze yuko uriko iratugirira neza nitugisabe no mwizerano iwuduhe. Abagiye bafata amajambo nk'imvukira z'iyo ntara harimo n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi barashima inama nk'izo iyo zitunganijwe ko ngo arakaryo keza ho kwirimbura bakarabira hamwe ivyabagoye nico bokosora mu migambi yakazoza iyo ntara Kayanza ifise hakabango harimwo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ikindi no kubaka ishure kaminuza muri iyo ntara.